ikintu nabonye muri no misi izo nzozi zimaze kuza gatatu aho Yesu ageze ibintu birahinduka abagenzi kandi ntimwibaze ngo yaracerewe hari abatanguye gutubirage ku Mana ngo mbega none urihe abakuri byavuze ko uko wapi heka yuko hapo jamani taharaza yuko hapa nabose njungereye umurima munini wagutse utotahaye umurima uteye igomwe umurima wese hanyuma rero ngize guca mpagaze muri uwo murima wari umurima ntashobora kubona iyo ugarukira umurima muremure cyane mu bwaguke imbere n'inyuma hanyuma ngize guca haduka imbeba izo mbeba zari zikaze mame abantu zari bisa amenyo nk'ibisumeri ziratema wa murima nanjye ngatubuhirira zirukako ngakubita ashimye subuhiri ukubita ibintu n'imbeba n'ubuhiri kweri kweri ari imbeba yorizita kubuhiri kweri ngakubita ikagandabagirana mugabo igahagurukiza gutema wa murima kandi ndatama ndaruha erega n'uno munsi hari ibirori by'abarongozi hari ibirori by'ishengero hari ibirori by'abasenzi reka nangorane nimukikivutu haleluya n'abantu yabwiye kugenda mu gisagara n'abantu bandihishwa n'ibikorerwa mu gisagara kandi abandi neza zigire zagenze ndatama gakubita ariko zikabana gutema uwo murima nyene umurima araza ahagarara muri uwo murima numva ijwi ryiwe nkaya kure arambwira ati Pastor Claude reka kuruha reka gucika ivutu reka gutama izo mbeba zireke ijabo nyene umurima arambwira ijambo ngo ndi umunyabubasha ati reka zimuteme ntabyo wohanja wewe reka ziwuteme mugabo nanje nabona uwo muri biyera ari mwiza bikangishaka mwumva umengo nohaguruka ndabona nazamwe ati reka jewe ndi umunyabubasha umwanya mutoya ndakwerekeza gukurikira nicara ngaho ugagara ngaho nshobora ari we zanda baziratema ba murima mbona agahinda kanyuze mu mutima ariko ngomba nakubwire ngo nyene ishengero n'umunyabubasha amen urazi ikintu cyakoretse zitemye wa murima wose ziwuhejeje zisigaye zigandagaje ngaho amabondo zafoye mu mwanya isase mbona zose wa zirajyana zirapfuje ntiziriye sumu ya panya nibwo harambwira ati wabonye jewe ndi umunyabubasha ninone izi nzozi zisigurikika Mana nazibonye kabiri ejo bugira gatatu hanyuma rero arambarira ati genda uzoca hose umbaririre abantu b'Imana ubu yuko nje guhigura n'abariko baronona umurima wanje aje n'umunyabubasha nawe uragakoma nawe ubuze amateori araje turabarabarisha araje guhindura ibintu arambwira ati bakozi warushe atubwira abakozi banje yuko abatama ingero iriho ngo mugabo araje kurwanira igikorwa ciwe akira rero iyo kanuki nube mu basangu bishengero nube mu bonona umurima w'Imana ariko hagarara ukiranire inyungu z'ubutumwa bwiza hagarara ukiranire ubutumwa bwiza
birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya siko abisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze ibintu birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya siko abisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze ibintu birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya siko abisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza birahariba kuko Yesu abisanze oya siko abisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze ibintu birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya siko abisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze imitwaro irishigwa aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya siko abisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze ibintu birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya siko abisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze ibintu birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya siko abisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza aho Yesu ageze ibintu birahinduka aho Yesu ageze ibintu bigenda neza kuko Yesu abisanze oya siko abisiga aho Yesu ageze ibintu bigenda neza. Hallelujah! Hallelujah! Murantunge jewe Yesu nakiriye araryoherwa ntunzwe no kunezerwa. Amen. Reka nshimire Imana data wa twese yongeye kutubona kandi nshimire ababyeyi bacu babugere batwiyumviriye ko bakaduha akanya nkaka tunawatakia maisha marefu na mafanikio. Tunashukuru sana, asante kutuheshimisha. Haleluya. Uwo Yesu nyene turiko turaririmba niwe nje kukwibutsa yuko ahageze ibintu bigira gute abemera ko bihinduka ntibagire gutukura. Haleluya. Burya bavuye gushavura gusa uko ahindura ibintu abihindura bimera neza, lakini sababu na matatizo hari ibintu bikurembeje bikuruhije niho byose birongeka. Kandi kwa kweli twari tubakumbuye iri iwacu barayoshe. Amen. Nubu ndabona abantu batararyoherwa birabona bavuye hahandi tudavuye. Reka ndabireke bisoma ijambo ry'Imana.
nukuri turanezerewe inyuma y'iminsi myinshi kuko ababyeyi babivuze hirya no hino tugenda gusatira n'umunsi twaje gusatira imuhira rero Imana ishimwe some rero ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 18 Haleluya 18:35 dusome turageza hajya hepfo ku 43 kandi dusome ageze hafi y'Yeriko hari impumyi yicaye iruhande y'inzira ikora iki isengereza yumvise ishengero rihita ibaza ibyo ari byo barayibwira bati ni Yesu umunyanazareti ahita irasemera iti Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi mbirize rero abagiye imbere bagira gute barayorohereje bagira gute barayizibiranya wigire gute ihore mbega yakihora ngo arikwirushiriza cyane gutagamba iti mwana wa Dawidi ngirira imbabazi Yesu arahagarara avuga ko bayimuzanira ishitse hafi arayibaza ati ugomba ko mukorera iki iramwishyura iti ndagomba amahera ndagomba icyubahiro ngomba iki ngomba guhumuka mwami wanje Yesu arayibwira ati ngo humuka ukwizera kwawe kugeza gute uragukijije aca humuka buno nyene amukurikira himbaza Imana abantu bose babibonye bagira gute Imana ihabwa icyubahiro cyane mbega natwe muri kino gitondo turashima Imana yego cyane nanjye ndashima Imana n'aya majambo rero tudatereje dusomye hano muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka uyu Luka aramenyekana rwose bamwita Luka muganga ariko kandi hari akandi kantu bareza ko Pawulo yashira ko akundwa le médecin bien-aimé Haleluya hari impamvu zatuma akundwa uyu Luka by'ukuri yari muntu baza Yesu Kristo ariko uyu yagendanye na Pawulo kandi ibivugwa bivuga yuko yoba atari umuyuda ariko yagendanye na Pawulo usomye hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa biriya bice bya 16 n'ibice bya 20 hariya urabona ko bagiye bafatanya bagiye bakorana ntiwikorane hello niyo muri ntiwikorane yakorana nande na Pawulo bagenda rero muri izi ngendo z'ivugabutumwa bagenda bakorana kandi uravye yanditse igitabo hari mwaka 66 Yesu amaze kuvukira mu isi nk'uko icyo gitabo nyine kitwereka urusengero rwari bwabomogwe i Yerusalemu hanyuma rero yandikira umwubahwa ndabona abantu imbere yanjye abubahwa erega abantu bari mu ngoro y'Imana babarabubahwa Haleluya amen yandikira rero uyu muntu yitwa Teofilo w'umwubahwa amwandikira atari ikinyamakuru amurungikiye si amakuru asanzwe yaramurungikiye ariko amwandikira inkuru z'uyu Yesu Kristo watumye dukorana waducunguye waduhamagaye wadukoreye bya bindi byose witeguye kandi no guhindura ibintu yaba wanyumva wari kuvuga amen ntabwo nturanyumva neza wari kuvuga amen nini cyane amwandikira rero kugira ngo amwemeze amukomeze amubwire
yuko ibyo yumvise byose, amakuru yose afise kuri uyu Yesu Kristo umucunguzi w'abantu ko ari ay'ukuri. N'ubu muri kino gitondo nakuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu Kristo uko bamwumvise niko ari. Amen. Kandi ahageze ibintu birahinduka. Amen. Naramubonye mu bugingo bwanje, naramubonye mu rugo rwanje, naramubonye mu mibereho yanje, naramubonye no mu gikorwa c'Imana. Ahageze ibintu birahinduka. Nizukuri muri kino gihe turafise ingorane, abasiguzi b'ubutumwa twabaye benshi, urubuga rurigisha, radiyo munwa ikigisha, n'amajwi yo mu mutima akigisha abantu. Burya rero abantu barashobora kuba mu gitondo nk'aho yari bazima, ku mugoroba ugasanga bamaze kononekara. Ariko rero nagufitiye iganuke yuko uyu Kristo Yesu nye uwo Luka yariko arandikira Teofili amumenyesha yuko ibyo yamwumvise ko ari ukuri ko kwizigirwa. Nanje nino ryo kukubwira muri kino gitondo yuko ahageze hari ibintu bihinduka. Tugere kurabira hamwe rero ibintu bihinduka aho Yesu ageze. Ariko tutagera iyo, murabizi no mu bantu mu mibereho ya misi yose hariho abantu bageze ahantu ibintu bica bihinduka. Uno musi ngomba ntumbere abageze ahantu ibintu bigaca bigenda neza. Hariho n'abandi bageze ahantu ibintu bica biyangara. Hariho umuntu ageze ahantu, ageze no mu rugo rw'iwawe akayaga n'umukozi, uwo mukozi wo mu nzu ni amasaha nyumva yamenera hariya pamarapa wama ibyo n'ibiki gusa mbona biriko birameneka. Aho yamaze kumushiramo politike tinone ngawe ukorera ngahe ako n'akantu gatoya nk'abagore mutambuye ku ndaba ni mu muvisizo ngorane kandi muzirusha. Ariko n'abagabo bameze nk'abagore ahageze apfa kuvuga ibyo avuze. Ati mbega burya ngaha wewe baguhemba ngahe? Ati reka ngaha twarageseye bamuntu we nta kigenda. Ati kandi ibyo byeje no kurangira ahantu uyora ntawe uzoyora udakoze barakubesha. Umuntu ashobora kugera ahantu akakurondera abantu abo mwahora muyaga neza, abo mwahora muhuza, bose bakaba bansi bawe. Ariko rero singomba kuvuga kuri ibyo byo birakuraba. Reka je nibandanirize n'aba bantu bagera ahantu ibintu bikagenda neza. Amen. Kandi ko Kristo ari muri wewe wari ukwiye kugera ahantu abantu bakamererwa neza. Yesu nashimwe. Narasasangiye gatoya indaraba, hariyo abantu bageze ahantu ibintu bica bigenda neza. Uwa mbere ni umuvyeyi. Umuvyeyi yageze mu bana ibintu bigira gute? Je numvise mubivuga buke kugira ngo mwega iyo mugeze muhira bintu. Rega rero n'abavyeyi bageze muhira usanga ari igipolisi kimwe kirinda imigumuko. Rega n'igipolisi biratandukanye. None igipolisi kikigira amashamba nico kimwe n'ikirinda imigumuko. Mumva ari cyo kimwe. Umva abavyeyi beza responsable bazi ico bajeje ageze muhira mambo yanabadika. Ego kabisa. Najewe mbona ndabwirarira ko iyo ndahashe muhira nsanga bagize protokole bandindira utwo dukobwa twanje n'uduhungu tundindiriye. Urazi icyo dukora none uko nigize imodoka imbere ubona busimba gusa busimba gutyo. Ibaza ngo niki none wari ko uraraba ko ari ikintu nazanye hari indaya. Babonye rero ko nazanye ikintu bakunda, ubona amapompaje gusa amapompaje. Isaramu zikabisaramu. Haleluya. Kuko haje umuvyeyi. Yesu ashimwe. Hari abandi bantu nabonye aho bageze ibintu bishobora guhinduka n'abantu bafise ububasha. Yego kabisa. Ubundi munsi narije ngakuntanga gusenga. Nsahari amuri rompe mbona umupolisi ariko arahari n'umusivile. Akatumembya
abantu basanzwe namwe twe turasanzwe twebwe ntidusanzwe tucambaye uyu mwambaro dufise n'akakuma twebwe ntidusanzwe ati ndakwereke ububasha bwacu bugera ati ingurabe mpagarike mu minota 2 igisagara cyose ndagihagarika urabe aca ndamubwira ngo kuri umugabo urengana turabe aca tanga uri kuraraba rero wowe uvuze ngo ni umuntu asanzwe yereka twese turahagaze n'indegerera ko bari bariko baraharira iminota 2 hirya no hino amuteyaje ati ndakwereka ikindi none 0 minutes ibarabara ryarigeje ati wabonye ko ntari umuntu asanzwe none rero haleluya uyo rero ni umuntu afise ububasha ndabona kandi umuganga ageze ahantu situasiyo igoye umuntu arwaye hariyo batelefone bati biracika yaza ariruka yitereye mu mwambaro wiwe yinjira muri bloke cyangwa akinjira aho afashiriza abantu mu mwanya mutoya wari wabise uruhagarara bakavuga ngo umurwayi arabaye sobe haleluya uwo ni umuntu kandi hari undi muntu nabonye asitse ahantu byapfacaraye umufundi uzuraba imodoka yakwangiye kandi ari gisanga hanze akantu gatoye itende muri kose kangana nike akantu gatoye isasi iyi modoka igahagarara bikanga ugaterefona tereganira hose ndademara bikanga ndagira guti uzubona gusa asitse agati habaye iki yuguruye kapo ubona akora ahantu umengo niwe yari yayirose ibintu birahejeje guhinduka imodoka irabandanya Imana idufashe hariyo kandi n'abandi nabonye bashobora kugera ahantu ibintu bigahinduka n'abanyamafaranga ego wagiye mu ngorane ufise ikibazo ukaba ufise umuntu wikorako afise uburyo barabonye undi muntu yagiye kwivuza baramuga ati ngaho utagira kosiyo ntibishoboka ati none ntabari umuntu yemwe nukuri muvuma muyadusaba twabize atoya aha nta bintu by'amasantima bihari baza abantu ku mafaranga kandi urutonde nyamara ko rwari rumeze hanyuma rero hacara atelefone umuntu aje bakimubona kuko bari bamuzi ko ari umunyamafaranga batanga kumubaza ngo wavuze ko togufasha iki umbendoze umunyene biciye bihinduka kuko babonye umutumbere ari umuntu ashoboye Yesu nadutabara ariko rero ikintu nabonye ngaho ikiga twokuramo abantu aba bose naho twavuze aho bageze ibintu bishobora guhinduka hari igihe barengerwa hari igihe situation ibananira kumetiriza bakaba complètement dépassé par les événements kuko atakundi kuntu bobigenze bongo kweli yego kabisa atakundi kuntu bobigenze umwana w'umuntu agarukira hafi ariko ndagufitiga nuke kuri uno munsi n'abantu bonanirwa n'abagabo basa batoshobora Yesu ahageze ibintu birahinduka haleluya uno munsi yiteguye guhindura ibintu amen ko aratubona twese nsomye Bibiliya ngayirambarira neza uhoraho yitegereza abisirayeli bari muri Egiputa abona ingene bamere haleluya aravuga ati ndihagurukiye ngiye gutabara abantu banje haleluya wakire Yesu araje kugutabara amen aho Yesu nerageze ibintu birahinduka turabe rero aho Yesu ageze bitangaza igene bikoreka soma hariya muri Mariko hariya urabe aha twabonye Yesu yasanze umuntu ari aho hantu impumyi isegerereza iri muri situation idashoboka urazi kutabona n'amagorwa burya ubumuga naho ubaho hari ubumuga butandukanye umuntu w'impumyi aba afise amagorwa atagira uko avugwa kubera yuko nta kiryoshe
byoroshe abone. Nawe uvuga ukavugira amatwi yiwe aragerageza kumviriza mugabo akagira amagorwa yo kutabona ivyo bintu, yo kutabona uwo muntu ariko aramuyagira. Erega burya ninja ziryoha umuntu azibona, utazibona n'amaso n'ukuri zikaba zo kuryohera. Yarafise ingorane rero yo kutabona, kandi murabizi bajya basegerereza n'umwana ashobora kuza akamukubita ku ntoki, umuntu ashobora kuza mu gishingo cyo kumuha amahera akamuha igipapuro. Kandi narabonye iyindi ngorane y'umuntu w'impumyi, nawe uwo mugirira neza uti ngomba ndamusige neza, ndamupodore neza, ndamwambike imyambaro izimvye, nico kimwe n'uwo ufata igunira akayimukubirirako, kuko nta buryohe buhari, ntabona iyo bariko baramukorera. Uyu muntu rero agorewe ngaha, Yesu arahagera, ashitse ngaha aramubaza tugomba ko ndagukorera iki? Erega Imana iratubona ingene tumeze, irabona ibituruhije, irabona ibiduhanze, irabona ibihanze ishengero, irabona ibihanze imiryango, irabona ibihanze igihugu, ariko kandi Yesu yaje. Amen, haleluya. Ahageze ibintu birahinduka. Ariko kandi ikibazo kubaza gusa ati mbega ugomba ko ndagukorera iki? Tubaye muri minsi nitumugira Yesu ibyo tugomba kudakorera. Abantu bose n'abatekinisiye n'abahinga, umwe wese mu majambo yiwe, umwe wese muri rwa rusaku rwiwe, umwe wese muri rya bintu yiribamo, abona yuko agize amarobi yohindura iki ntakiriya. Uno munsi ndagufitiye ingaruke ngo reka Yesu agere iwawe uno munsi ahindura ibintu. Haleluya. Uyu muntu rero ataravuga ati mwami wanje nta kindi kintu nkeneye, ndasaba guhumuka gusa. Era abagorewe ngaha ndasabye guhumuka. Yesu ataramwitegereza amubwira ngo humuka. Haleluya. Mbega byatwaye umwanya ungana gute? Wibaza yuko ikibazo cyawe kizotunganywa muri processes ndende? Yesu ntameze nk'abantu, agira gute? Ni nk'umuntu azingurira urupapuro itogonera page serva akagira gutyo, ibintu bikaba bihindutse. Haleluya. Kandi ukavuga neza. Uyu muntu rero w'impumyi, Yesu amubwiye ngo humuka, atarahumuka kandi ngo cajana nabo anezerewe. Benshi bakora ibitangaza, benshi Yesu yarabagiriye neza, ariko mwari bagiye kumushigikira, mwari bagiye kujana nabo, mwari bagiye gushimira Imana. Yesu arakeneye kwagera iwawe agahindura ibintu, kandi bimaze guhinduka ujane nawe. Haleluya. Mu gukwiza ubutumwa bwiza turabe rero kandi uburebero bumwe bumwe butwereka aho Yesu ageze ko ibintu bihinduka. Raba hariya muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Turasoma tunyarutsa 4 ku murongo wa 34. Aho Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, uko Yesu abisanze oya sikwa bisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, aho Yesu ageze ibintu birahinduka, aho Yesu ageze ibintu bigenda neza, uko Yesu abisanze oya sikwa bisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza. Kandi Mariko 4:37. Nuko haza umuyaga w'igihuhusi ukomeye, imipfunda yisuka mu bwato bwariko buruzura, ariko we yarajyamye mu mutwe w'inyuma, yiseguye umusego, yisinziriye. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, nubabaye ko turiko turapfa? Arikangura aziriza ingunza, abarira ikiyaga ati hora
utekereze umuyaga uraca habagahwekere rwose. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba, ntimurizera? Baratinya bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati mbega uyu ninde umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Aleluya. Yesu yari karagendagenda mu bikorwa byiwe by'ivugabutumwa, atambukira mu bwato ngo bajabuke baje hakurya babandanya ibikorwa. Hanyuma rero we yigira mu mfuruka araryama arasinzira, niko Bibiliya yatubwiye ngaho, kuko yari yambaye umubiri bishoboke ko yararushe kubera ibikorwa araruhukira ngaho. Mugabo kandi ikibazo cabonetse, haca haza umuyaga n'ibipfunda ngo birabandanya birisubiranya, birabandanya birasuriranya. Hanyuma ngo amazi atangura kwisuka mu bwato. Abagendeye mu kiyaga barazi yuko amazi iyo yinjiye mu bwato kiba ari ikibazo, ntihatari yakufa. Noneho rero birabagoye ingene bobigenza, barata umutwe mu majambo make, ubwoba burabatekera, babona urupfu imbere yabo. Hanyuma rero bibuka yuko bari kumwe na Yesu, baragenda baramukangura kuko bari baremerewe kandi bari bagowe, bari bafise amaruswa. Wumvise amajambo bakoresheje ton, bakoresha abizi ibintu by'indimi, analyse du ton. Hari igihe umuntu akubwira ikintu ukumva uko akikubwiye ari ukuntu yakikubwiye. Baraza baje kumukangura, kandi ari mwigisha wabo, ari umuntu akwiye kuba. Bamubwira ngo mbega ntubabaye ko turiko turapfa? Abize analyse du ton, iyo si imvugo y'umuntu yarezwe yubaha. Kubwira umukuru nka Yesu Kristo ngo ntubabaye ko turiko turapfa, mu gihe cy'amageragezwa abantu baratanga kubiraka, abantu basanga basigaye bavuga imvugo zitari imbere Imana idutabara. Naho uri mu mageragezwa aguma ku rutonde. Haleluya. Baraza ati mbega ntubabaye ko turiko turapfa? Yesu aravuga ati abantu kweri imvugo yabo biragaragaza yuko batinye, bari mu ngorane nyinshi. Ndakunda Yesu ko adutahura, agatahura intege nke zacu. Imana ishimwe. Bwaca arabyuka yikanguye, ntiyarinze kubabaza ngo byatanguye gihe ki. Dogiteri abwira ngo byatanguye gute, ngo hari ryari, ngo mbega ibimenyetso byabaye ibihe. Yesu siko ameze, ahageze ibintu birahinduka. Aca arahaguruka, abona kwera imipfunda yabaye myinshi, amazi ariko arisuka mu bwato. Aca arabwira ikiyaga, abwira umuyaga, abwira n'aya mavage ya mipfunda ati stop, ndureka turabarabara. Ndakubwira ngo Yesu araje guhagarika ibyo byose biteye guhagarara. Amina. Umwitege n'umutabazi, umwitege n'ushoboye. Haleluya. Iyi mipfunda iriko irakura amasengero yacu, iyi mipfunda yatumye kwizera kwa benshi guheruka. Abantu benshi bamaze kuva ku kwizera. Bamwe undi yarambajije ati pasiteri, none Imana iracyakorera iwacu? Erega Yesu ni hari. Amen. Abemera ko ari hari biragutura, naje ndavyemera ko ari hari. Haleluya. Urazi gusa arindiriye utwo turiko turigira jewe nawe. Hari utuntu turiko turigira jewe na wewe nyene tutunyambeye. Araje gutabara, araje guhindura ibintu, araje kugwanira ishengero ryiwe. Nerekwa cyane mugari igihe gacamo ndabivuze ngo ntuwabuza kungora. Ari igihe twasohoka kumubwira ngo mbega ntuze ngo ntaca Imana irakubwira ku vy'iwanje, reka ntundendereze. Ngomba nabagire ikintu nabonye muri no misi, izo nzozi zimaze kuza gatatu, aho
aho Yesu ageze ibintu birahinduka abagenzi. Kandi ntimwibaze ngo yaracerewe. Hari abatanguye gutumira ku Mana ngo mbega none urihe nkaba muri byavuze ngo uko wapi eka yuko hapo jamani taharaza yuko hapa narose njungereye umurima munini wagutse utotahaye umurima uteye igomwe umurima weze. Hanyuma rero ngize guca mpagaze muri uwo murima wari umurima ntashobora kubona iyo ugarukira, umurima muremure cyane mu bwaguke imbere n'inyuma. Hanyuma ngize guca haduka imbeba. Izo mbeba zari zikaze mama y'abantu, zari zisa amenyo nk'ibisumeri, ziratema wa murima. Nanjye mfata ubuhiri ndazirukamo ngakubita. Ashimye si ubuhiri ukubita none mbeba n'ubuhiri kweli. Kweli ari mbeba yorizita ku buhiri kweli. Ngakubita ikagandabagirana mugabo igahagurukiza gutema wa murima kandi. Ndatama ndaruha. Erega n'uno munsi hari ibiruyi by'abarongozi, hari ibiruyi by'ishengero, hari ibiruyi by'abasenzi. Eka nangorane nimukikivutu. Haleluya. N'abantu yabwiye ngo genda mu gisagara uraba abantu bandihishwa n'ibikorerwa mu gisagara. Kadabanda nigeze zingine zagenze ndatama gakubita ariko zikabana gutema uwo murima. Nyene umurima araza ahagarara muri uwo murima, numva ijwi ryiwe nk'aya kure arambwira ati Pastor Claude, reka kuruha, reka gucika ivutu, reka gutama, izo mbeba zireke. Ijabo nyene umurima arambwira ijambo ngo ndi umunyabubasha, ati reka zimuteme, ntavyo wohanja wewe, reka zimuteme. Mugabo nanje nabona uwo murima ari mwiza bikangishaka, mwumva umengo nohaguruka ndabona nazandu, ati reka jewe ndi umunyabubasha. Umwanya mutoyi ndakwerekeza gukurikira, nicara ngaho uhagarara ngaho njumara ari we. Zanda baziratema ba murima mbona agahinda kanyuze mu mutima. Ariko ngo ndakubwire ngo nyene ishengero n'umunyabubasha. Amen. Urazi ikintu cyakoretse zitemye wa murima wose, ziwuhejeje, zisigaye zigandagaje ngaho amabondo zafoye mu mwanya isase mbona zose ziraryamye zirapfuje ntiziriye sumu ya panya. Nibwo harambwira ati wabonye jewe ndi umunyabubasha. Ninone izi nzozi zisigurikika Mana nazibonye kabiri, ejo bugira gatatu. Hanyuma rero arambarira ati genda uzoca hose umbaririre abantu b'Imana yuko nje guhigura n'abariko baronona umurima wanje. N'umunyabubasha nawe uragakoma, nawe ubusa amateori araje turabarabasha, araje guhindura ibintu. Arambwira ati bakozi warushe, atubwira abakozi banje yuko abatama ingero iriho, ngo mugabo araje kurwanira igikorwa ciwe. Akira rero iyo kanuki, ntube mu basangu bishengero, ntube mu bonona umurima w'Imana, ariko hagarara ukiranire inyungu z'ubutumwa bwiza, hagarara ukiranire ubutumwa bwiza.
araje rero kurwanira ishengero ryiwe, araje gutunganya byose. Imipfunda nihagarara imbere ya Kristo. Wamipfunda we, stop. Wamaruswa agoya abantu b'Imana, stop. Yes, yahageze. Ndamwumva karagenda genda mu ishengero ryiwe. Amina. Aho Yesu ageze, ibintu birahinduka. Ngoma n'abagire bari kuvuga byinshi. Bibiri iratwereka uburaro bwinshi. Aho Yesu yagiye agira neza. Murazi ageze i Betaniya, izabaye ingene yazuye Lazaro. Nta makuru ngo ibintu bigeze kure, ngo biramaze kunuka. Aho Yesu ageze biramuka. Amen. Azura Lazaro. Amakuru y'aba mugore yari amaze igihe kirekire agenda arwaye ubutinya, yakoze ku mwambaro wiwe. Yesu ageze aho hantu akoze ku mwambaro wiwe, imirindi y'amaraso kirakama. Amen. Ni igiki Yesu atoshobora gukora? Hari ikintu rero kiza kintangaza, abantu barafise amaprincipe yabo. Wa muntu nawe Yesu yakiza, amaze gukira amubwira ngo ikorere ikirago cyawe. Wa muntu nawe ati avozota kuntabaye ukambura ahantu icokoza n'ibiki. Nguwo n'ikirago cye, n'ikirago cye we ninde yakubwiye kwikorera ku munsi w'isabato? Amategeko y'abantu, ivyiyumviro by'abantu ntibishobora guhagarika Kristo gukora icyo yagambiriye gukora. Haleluya. Arabitegereza ati ubuhomuraje basha. Aho nari imvundiye hajya ninde yaje kwamena igitumbura. Ubu rero ko Yesu yahageze akantabara, murazana amategeko yanyu y'isabato potere amarina. Urabona ntagishobora gutangira Kristo ageze ahantu arahindura ibintu tu. Amen. Upende usipopenda mambo yatabadilika. Araje kubishyira ku murongo. Niwe nyene ishengero. Niwe yaguhamagaye, niwe yakuremye. Imana iguhezagire. Nimumvise ingene abari imbere babujije uwo muntu ngo ntasemerere, ngo ntahamagara umwigisha. Bana muzi mari munini wewe ati acha nini reka nsemerere nimwe muza kumviza cyane ni Yesu agize. Wacha bari ngomba ntabara. Yesu babyumvise batara mutabara. Nawe yiteguye kugutabara mu kino gitondo. Haleluya. Mu bitangaza rero Yesu akora, ari igitangaza gisumba ibintu byose, no guharira ibyaha by'abantu. Amen. Na ibintu byose bibaho, igitangaza cya mbere no guharira ibyaha. Usome hariya Luka, garuke muri Luka gatoya kandi turiko turagirana amajambo. Amen. Amen. Luka 19. Turayenga ku murongo wa mbere nyene dusome hariya kugeza kuri 10. Ashika i Yeriko, ariko araca hari umuntu yitwa Zakayo. Yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Agerageza kuraba Yesu ngo amenye uwo ari we, bimwangira kubishengero kuko yari muremure. Yari mugufi, ariko ubugufi si icyaha, ni intambamyi gusa. Intambamyi gusa. Umuntu mugufi ntacyo ashakira, kuko n'ubundi n'uburebure burashobora kuba intambamyi. Hariyo kugira ngo cangaha bikanga yuko bigonda. Hari abagabo barebare mu Kirundi babita babagora ihamba. Barebare bafise amaguru maremare, bamubwira ati cangaha
mu magume igihe twahunga ibigabo birebire byarananira yuko bisa muri bwa bwira bwa bukanjiramo hagati y'amazi n'ibiguru n'iki akabura haca ariko abana babangutse bagufi ngo vye aho ndirari kambamye kandi mugabo ngaha hararonga ngo Zakayo mu giti batanga umujyana kabona Yesu ngo nuko yari mugufi ngo ni icyaha oya nukuri nta n'umuntu mugufi arabyara muremure bongo kwezi uraza kuraba ngaha mbere Zakayo yari mugufi kuri taye mugabo yari muremure mu mufuko ako kana gaciye reka nibandanirize none kuba muremure uri mugufi mu mufuko niwo muba mugufi kuri taye kuba muremure mu mufuko nisba inge nibandanirize aho mkoza ahantu hahambaye mkoza kanoti arirukanga imbere yurira igiti cyitwa umusukomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira Yesu ahashitse ararangamiza aramubwira ati Zakayo ururuka n'ingoga kuko uyu munsi ngwiye kurara iwawe yoruruka vuba amwakirana akanyamuneza babibonye bose baridodomba bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mwami umugabane w'itunga ryanje gira ndawe abo kandi umuntu wese nagunze ndabimuriye kangahe aho wagize amagomba n'uwo yagunze bike uwo yagunze byinshi yaciye abona ko yari yamubikiye yaciye amuregerariza Yesu ahageze abantu barabaregerarize amen Yesu amuvuga ati uyu munsi agakiza gashyitse muri inzu kuko ubu nawe ari umwana wa Aburahamu kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurembera no gukiza icyari cyaragize gute Alleluya aho Yesu ageze n'ibyaha biraharirwa amen nta makuru y'ibyo wakoze iguharira itarinze kuguharurira amen Zakayo nijoro narasomye mu kindi gitabo Zakayo uyu muntu wumva mwumvise ngo yari muki umutoza ko asanzwe nagerageje gukurikirana ngo ndabo twomugereranya mugabo usanga systeme yo gutoza amakori y'abaroma yari itandukanye niyo twe tumenyereye hanyuma rero Zakayo yarazwi nabi amumva ngo baciye bavuga ngo Yesu ngo agiye kurarira umunyabyaha systeme yo gutoza amakori y'abaroma yari ifise ukumeze hari igihe umuntu acumura ibyaha kubera igihe agezemo Imana idutabare hari ibyaha bijana n'igihe bongo kwezi muti none yari muki nanagaragaje kumugaragaza n'umukomiseri wa Oberi usanga sivyo uko bajya iyo bagira ibitungane mu mategeko ari byo planifiye abaroma rero kubera yuko bakoronije abantu bari mu bukoroni bw'abaroma nabo bigombera kanoti ntacyo byari batwaye yuko abantu bamererwa nabi iyi systeme yo gukorekta ama-impo cyangwa amakori yari imeze gute uwo batoye ngo bari bayanduza amakori abari babikurikirana yasinya kontra n'abaroma bakamubwira ati twebwe uzotuzanira ifungo yacu ingana ibirenga ko byose uzoca wimenya camumva rero umuntu hawe ubasha kuko nawe agaca bakorokera ko nk'igihere kimaze amezi 6 kitangiye akabanyongeza sawasawa kugira ngo arone yaversema y'abaroma aheze kuyironka rero aturagomba n'isuganye Imana dutabara uko niko Zakayo yaremereye abantu birashoboka ko n'ibyaha byawe byaremereye abantu ururimi rwawe rugateranya abantu ibiko gukora muri no minsi abantu barabayijyaga ku mahera gute abantu bagira akazi
batabizi ngo bakorera kandi abantu buzuye urusengero. Si kubera yuko uwageze wese agomba kwisuganya mu bitari iby'iwiwe. Zakayo rero nibyo byaha byiwe, ariko particularite yari afise yumva agomba kubona uwo Yesu avugwa. Ndakwipfurije nawe kwipfuza kubona Yesu kuri uno munsi. Haleluya. Yahageze nihari kandi yiteguye guhindura ibintu mu buzima bwawe. Noneho rero ngo agira ingorane ca yurira igiti. Yuriye igiti kubera bwa bugufi. Navuze ngo ubugufi si icaha, ariko ni intambamyi, ni imbogamizi. Hari abantu bagomba kugorokera Imana mugabo bakaba baboshwe. Hariyo ibibatangira, ariko emera gusa. Tera intambuko umubwire ngo Yesu ndemera ko ndi umunyabyaha. Umubwire ngo Yesu ndizera yuko ugeze iwanje ushobora guhindura ibintu. Inyota y'ibyaha ikandiramo. Haleluya. Zakayo nawe yararushe, yavumwa n'abantu, yangwa n'abantu, ntawamuhanirwe. Mugabo yumvise ngo uwo Yesu ariko ararengana mu misaya, yuko ari umukiza, yumva amakuru yiwe, ataraza nawe nyine ngo arabe ko yopfuma mubona gusa. Haleluya. Kumbe isaha Imana yari yageze. Haleluya. Ndakubwira ko isaha Imana yageze kuri wewe. Aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Yiteguye guhindura amateka yawe, yiteguye guhindura ubuzima bwawe, yiteguye guhindura imibereho yawe. Igitangaza cyane no kwihaniza. Hano bataravuga ngo abo nivyi, abo nakunze ndagomba kubariha. Ibeta nkamukangaje. Baruzi ko Yesu aje gutunganya ibintu, aca akuriha n'imishi y'akababaro. Amen. Bangaye biteze gutabagwa na Yesu. Aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Tunamika amaso yacu. Amen. Araje guhindura ibintu. Ninde agomba guhinduka? Turaza gusengera imitwaro kuruhirira mugabo tugomba tumanze gusengera ubugingo bwawe. Kaze Yesu akutabara. Nabona kuri Marko muze, ewe umuntu aza kwihana n'ukunyaga amagara. Zakayo arengana icubahiro ciwe, yurira igiti. Muri mabinani n'umuntu yacu akurira igiti, arengana ubukuru n'ubutunzi bwiwe. Aravuga ati ngomba nurira igiti nje kuraba Yesu. Nta kigoro yagize, ugira kigoro. Turamuhaye kaze rero, uno munsi Yesu ari hano, yahageze, agira gutabare, agira gukize, agira guhindurire imibereho yawe. Hanyuma rero turaza gusenga mu nyuma dusengere ya mitwaro, kuko atacotangira Yesu kugutabara. Ariko manzi tunganye ubugingo, dutunganye ubugingo. Yesu abane natwe murabe ibyo agiye kudukorera. Haleluya. Niwe nyene mubasha, niwe ahagarariye umurima wiwe ariko shengero. Haleluya. Tera intambuko, tera intambuko, tera intambuko. Aho ugeze upfukamaho, naho nyene mu ntebe aho wicaye woshorera amavi yawe naho nyene. Yesu yakubonye, yakubonye kandi yabonye situwasiyo urimo. Ndabona abantu benshi bariko barururuka. Shishikara muce bugufi imbere y'Imana. Shorera amavi yawe ngaho. Uno munsi n'umunsi wawe gutabarwa, uno munsi n'umunsi wawe gukizwa, uno munsi n'umunsi wawe Yesu yahageze baguhindurire imibereho ya turabarabashayira. Tugiye gusenga, dusabe muvyeyi wacu abasenge. Dusaba abakozi b'Imana mubegere hariya bari. Ntihagire kiretse uwugwaye gusa adashobora kugenda, ariko abandi mubafashe kabisa. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye, turagushimiye. Turagushimiye kuri Imana yacu kandi kuri Imana ikomeye. Turagushimiye kuzi kwigisha. Turagushimiye kuzi ibiri mu mitima y'abantu.
Dawidi aravuga ngo urazima hasi ryanje n'icara ryanje umenyera kuri byo niyumvira ibyo umutima ugabira urabizi nico gitumira ijambo rije ngo ryinjire n'ibwina mubane n'uruhagarara n'ingorane utabare Mana abantu bakumvise ugomba ko nagukorera iki n'ikibazo cyiza aba bantu baba mwami baravuze ibyo bagomba kubakorera baravuze ibyo bagomba kubatabara baravuze ibyo bagomba kubakiza baravuze ibyo bagomba kumuvugana ngaba baraje baciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe mwami ntibameye kunanira imitima yabo ntibagomye kubisha ntibagomye guhangana ntibagomye guhakana ariko baraje ngo muvugane barazibiza impumyi ariko iguma isemerera aba bantu baraje ngo muvugane ngwino Yesu uvugane n'umuntu umwe wese ngwino uvugane n'abantu bawe ngwino uharire abantu bawe ngwino ukize abantu bawe ngwino utabare mu izina rya Yesu Kristo utabara aba bantu ugirire neza aba bantu ikiganza cy'Imana cyoberekere kuri aba bantu maze amahoro yawe arutukamira n'umuntu wese yongere gushimira imitima yabo uhereye none bihinduke intambara zihagarare mu izina rya Yesu Kristo abantu bareke kwita mu byo batagezwemo utabara abantu bamenye uko bakwiye kugenda tabara ishengero mwami Yesu Kristo urakoze kuri aya majambo kubemeye kuvugana n'abantu bawe kandi kugomba kubakiza no kubagirira neza mwami turagushimiye kuri iri jambo wadutumyeko none rero rirashikiriye abantu bawe bariko baremera ubagirira imbabazi ikiganza c'Imana kibabeko nuko tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen. aho Yesu ageze ibintu birahinduka bakiriko barabafasha mumenye yuko Kristo agihagarariye ishengero ryiwe kandi ibitangaza biracyakoreka haleluya muri iryo zina rya Yesu Kristo nyene none rero urafise ibikuremereye urafise ibimeze nk'imipfunda urafise ibintu byakugoye ari hano agiye gutabara ninde twosengera ahagarara nimba ugifise ukwizera abantu benshi bavuga ngo mbega Imana yagiye nihiri irakora haleluya ibitangaza birakoreka n'ubu biracyakoreka haleluya ubushobozi buracyagendagenda mu ikoraniro yogora ikiganza cy'abahuri rero umugire Yesu utananirwa aho ugeze ibintu bica bihinduka ntabara Yesu usemerere nka ya mpumyi mwana wa Dawidi girira ikigongwe gorora ikiganza wewe utuntuye wewe ubabaye gorora ikiganza cyawe Mana data wa Yesu uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo ugeze ahantu imipfundi ihagarara reka ubushobozi bw'urukanaha reka ubushobozi bw'urukanaha reka umuriro uhigitse ibitangira ikibazo byose moto reka umuriro w'uruka mu ishengero ryawe ibintu bihanze abantu b'Imana bibabuza gushima bibabuza kubona ubwiza bw'Imana katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Reka abantu batunduje niba mu ngo zabo uno munsi basanga ikibazo cyabo sinyishe reka bamaze iminsi bareba
baze bagaruke gushima bavuga ngo mana yacu twarakubonye reka ubushobozi bwururuke reka ubushobozi buhindura ibintu reka Yesu ahindura imibereho y'abantu abantu bagende biterera hejuru baririmba biterera hejuru Yesu baguhimbaza bavuga ati twahuye n'umwami urakaza Yesu kayaga keza uhaye abantu bawe ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu tubisabye aha Yesu abagirire neza muze mugaruka gushinga intahe n'abandi bamenye ko Imana yacu ikora kandi ntacyo yibuza gukora Imana ibahungisha